Akora yumvira ko Jendi Bank ushaka ratio. Uvuze? Iva ni hari. Kabiri kangombaza Iva. Usanga umbaza yari. Kwari kubabaza gusa. Kurayo. Warwana. Warasatse. Nyuma y'akazi k'umuruho abantu bakora cyangwa kandi kose kaba ko mu biro abiriwe kuzuba abanyotewe cyangwa bari ko barafungura abasirimu bamaze kumenya ko atayandi mazi bonywa atari top water. Top water niyo mazi meza yonyene umubiri wawe ukenera buri munsi haba ku kazi muhira cyangwa ushaka ko amafyigo yawe akora neza. Top water ni amazi akorwa na Takido Company akwije ubuziranenge akaba amazi meza asangwa hose mu gihugu kandi akwiye kongerezwa ku ifunguro rya buri munsi. Amazi Top water nibwo buzima bwanje. Iva kugi udatanze ratio none Ngize nguki shaka ratio Akora yumvira ko Jendi Bank ushaka ratio. None bibaza Okay, ureka ndakwereke rero ngukurire inzira ku murimo. Si sawa? Ibyo kwiyumvira amahera kwiyumvira ngo jewe papa Iva ngo ndaguha n'igiceri cy'icumi ubyibagire. kubera Icyo cyazi niki? Wibagira ibyo nari nkubwiye. Ntamenye ukuri kwa birya bintu ibagira. ariko umugabo mwiza uri kuriyumvira yuko imyaka yose tumaranye kugeza uno munsi atamusi n'umuranyizera ku buryo wokwanka kumparasyo ngo nuko ibyo twavuganye bitabaye uno munsi mu gitondo. Papa Iva Jendi umugore wawe Ndekura. kubaho kwiwanje urakuzi ni wowe ugufise uko biba kose utegerezwa kumparasyo. Ibyo tutabanje kujya ino dusubira ino twiyumvira ngo twaraye tuvuganye iki twaraye tugizene ibyo twavuganye ndabizi mugabe bidakozwe no munsi bizokogwa nejo kuko igikuru si kugenda su gukora ibyo twavuganye ejo. Igikuru nuko tubanza gufungura tukamenya tuti mbe iyo ngenda mpaze. Mama Iva ndarushe. Kuruha kwawe ntigusobanura yuko tudafungura uno munsi. Uko biba kose uko bigenda kose urasiga amahera ya ratio ibisige tuzovyumvikana ejo. Hako cyumvira ko ntari bank. Ntabwo uronderamwe nabwo heje bundi wakoresheje iki? Ukabari ukoresha. Misi yose kirasi kamera amahera. We ntabwo mva ko nanofise nkora mwe misi. Nizere ko amahera ya ratio atayobora. Ahubwo amahera ya ratio hamugende iyo arugiye. Uvuze? Mama hera ya ratio hamugende iyo warugiye ahikitumvikana ni kevre. Kabuje ndakubwira ikintu kimwe. We mwe Mwino minsi unyitondera. Udakeneye ko umukuru kwibyo nakubajije narasigomba guhagarara. Ibintu bya misi yose ratio. Je ndabirambira. Ibyo unye ntaho bisa bisaniye. Ibyo ntibisa. We numva amahera hamubandanye iyo warugiye. Kandi usanga wacerewe ni warugiye. Umviriza. Mama. Amahera ndaguha anye ndaguha kuko nakuno amahera igihumbi. Umva je nani. Ibyo binakoze. Nani kujye. Nakuvisi. Nugenda n'amaguru. Kabikange ngenda n'amaguru. Mama. Genda n'amaguru. Mama. Sindaguha. Ntubona? Werindira ndagaruka. Haji uzomenya uwo ndiwe. We na badosha. Haji uzobona uwo ndiwe. We ndindira uzombona. Mwino minsi ibyo wigize. Ariko turi. Umuti wawe uri kuziko. Umunsi wahiye. Uranyumva neza umunsi wahiye umuti. Niho uzomenya uwo ndiwe. Tesha mutwe gusa.
nje kuramutsa. Aje kuturamutsa. Okay. Jesse ho ndariko aro nigiribo. Iva ni hari. Uvuze? Iva ni hari. Kabiri kangombaza Iva. Usanzwe mbazi yari. Kwari kubabaza gusa. Harrison, tendura byura abana byose. Cyo ntibindaba. Iva? Iva? Kurai! Wargwano! Warasaza! Haguruka! Ni manuka mwitaka! Unone nk'ibinyo wagomba ubikore nibi wagomba wicirike ufise ingorane nyabakije ntazo urabona nk'ubupfuye ko je wo musize he ubusize he kutavuga shira ufise ingorane nyabaki barira ufise ingorane nyabakije ntazo kutandaba ufise ingorane nyabaki shira wabakira ginone Abivuga ko mwahimbye mwagaswe bamuja mu kwiyahura kera kuntuze Nibiki? iki Sirurya ruzi rwa nimbari sinumwana ahubwo Iki? Icyo tumvise ni none ngaha kutavuga we mama kigongo shira ufise ingorane nyabaki uri kuraba uri kuvrema ugomba wicirike Ono nk'ubu papa wawe yataseruka kare ubona je nari kubigenza gute ndijenye nk'ibiyupfa shit ni wabayikira ginone Sirurya ruhungu rufise ubwenye nkomenga nk'ubwifuku akumayiva ko muri kuruhisha mushaka bigende gute Tukuruhishije mu biki mbazo mbwira kwa nzare hariki mushaka nsare niruke ku musozi mushaka mpeho gute Iva tinyu kaje kwimanika mu mwembe yiyahura nkaho umenga yahimbye isi ariko sheri ikicemezo kibishe nk'iki inya wowe cimviriye gute uriko wiyumvira iki muri wewe sheri urazi nk'ubu unya ko nari maze iminsi ndakwihanganira mu kwigunga kwawe ndakuvugisha ariko ntushaka kuvuga ndakuvugisha ariko ntushaka kumvugisha ivyo nya nashobora kuvyihanganira ariko ikintu uri kuramisha coba ari gikije ntazi nigiki uri kuramisha kiri muri wewe hoho mu gufata iyo ngingo yo kwiyahura warafasha akanya uriyumvira ku bavyeyi bawe umuhungu wanje Iva oya no wanje umviriza gendera imanitse mu mwembe ngo mwarareze Iva ninde none warafasha akanya ko kunyiyumvira ko jewe hamwe ku buryo wewe wopfuye je no basigaye he sheni giki uri kuramisha kiri muri wewe ngiki kutanashaka kuvuga ushaka nkora iki jewe cyo tuma kinyegurura ibintu muri wowe vyo vyihishije please mbarira sheri oya ni jogera yawe nje none ani soni Uma obiza umutwe nk'intama we nibi Imani yanga awugege kurutwe ngaho ugira wiyahure Aya ni gimvyuri ivyiza nyunguru bagira batore ziwe mbaza botike miji hakike ntaje mubwira gwega uza abagenzi kakumara amasiresi yo umara urasamisha kwiyahura je Kisi cyane mama we yataye umwanya ngaragwibaruza yatuma byari kivodoka nabandi voma mu amazi cyangwa akaza kugura amafuta
numva rero wambe bawe rekane ni mbe ikintu cyandumye ugomba kwiyahura yewe urimbwa wagira udeko ne peti wagira uzige ninje nyene ndaka sikama kubwira Batik ufise urufunguruzo ntinze ndugubinduka urufunguzo ndarugenda nibitinyo share kumizi kahuza abagenzi urahiye akira wani uri umugenzi asikima manzu zibe wo wagira wiyahure maze ndaguha amateka nto warize kwani gutega iyi ni gahuza abagenzi iyo yinwe ufise ibibazo birahera hajya musubimvira ikibazo cyo kwiyahura iyo wasize yaka karazi bikakabisupirima mu mutwe ukaba umuntu ari fresh mugasanga uri kuragira ubunywa amaji uzanye ibintu byo kwimbira kwiyahura umva kantu voilà majority iyo ni nzoga y'abagabo kimwe cyo nakubwira amajambo mfise menshi yo kuvuga okay kino umva wambwa ndazi neza na neza ko uzi ibyanje sawa kuri cyo rero nuko bitari kuri wewe nuko atariwe ikartier yose igenda iratuka nuko atari wewe usuzugurika mu bantu bose mani nta kintu kimbabaza nko guca ahantu abantu bose bakagenda baramvuga nta kintu kimbabaza nko kuba no muhira batambona nk'umuhungu ndica nkiyumvira nkaraba mu maso sheri wanje nkumva umenga nta kintu nzomumarira ufite stress sintuje kubera ikibazo mfise ariko ukacuzana urunwa ukacuzana amagambo kubera ko udashobora kuviva jewe umubabaro ndoba mfise mani sishaka ko hari umunsi je nawe tuzocana namwe ku burufa ruvuga umunzanira je sinjya mfite na mabutsi sawa uri umugenzi ndakubaha uranyuba nubwo ufite ubwanwa ndakurusha imyaka kuri ibyo rero twubahane shamutara njyewe uri kurambwira amajambo nkawe mani nje ndababara ka je simfise umutima w'icyuma je mfite umutima w'inyama gusa aka kantu ndi kumva kari seri sikaze muri reka ndakurabira inyuma yo kukurabira cyo nokubwira kimwe cyo mani ntakubeshe nje mba numva takintu maze kuri isi banumva napfa niyo mpamvu bijya byose byabaye niyo mpamvu ahubwo umuntu yankoreye ikosa n'iryambwa yagiye guhamagara bihamagara nayo ubundi ho nakumva yuko je amahoro ngiye kuyaronka ro kuvura upfu Tiza botike yo kuzanira gahuza abagenzi hakana usarera ikintu kimwe butike so mbagiye kuryama mwanya kuntu hama rero uzozura viva ubuzima jewe ndimo sawa umenye ukuntu untwara umenye ukuntu menye jewe ukuntu ndagutwara kugira tubane neza wajeje kudedeba yego yuhu wumva wa muhungu wenda kubarira ikintu ki ukashikirwa n'ibibazo byose mwikarikiye bo kuvuga mu matangazo bo kuvuga ku radio bo kuvuga ku ishengero bakakuvuga kubaho ni kubaho wakiguhuguwe no mutwe nyinkorofani waturagendera mugabo urimbwa uri muri muhenzero pinge bwa buri musi ya muhenzero ugeze ahantu wiyumvira kwiyahura peti nje turi umugenzi rero aganagahunza abagenzi yanje twobivamo byose tukabiye ugafata ingingo neza na neza byo kwiyahura mbeho kutiyumvira utembereza ubwo bwenge nyinkorofani uburegere nyisaha ubushira ku mwanya wimve yibaza iyo wiyahura ujya mu bwa adasigarana mugabo ngo mugabo atari umuntu yamubera usanga birabaye nibazanga gusa ingingo afashe wowe uri kigugu
ntudusubira kumvira ikintu cyo kwiyahura mu buzima nta nantu biza bifata hajya wari gupfa futi bakakwibagira ujya mu koga agatogwa n'abandi yiyahure kandi abagukeneye ngorane nyuma ndaca imwanya nyuko yafashe iyumvire nyuko haragutwara amezi 9 mu nda ugacupfa kazima yo ngo nta kintu mumariye nta n'umwana umusigiye ubwo n'ubugabo cyangwa n'ubugugu cyangwa n'ububwa umvirize nakubwire hajya umugabo nyamugabo ahangana n'ibibazo byiwe solution cyo ari gucufata ngo ugende kwiyahura amani gupfa ni gupfa subiramo gupfa wumwe na Yesu yaragiye akazima yo asigaye mu bitabo rero nawe hajya usigaye barakubona amariguri nimba kawopfa majorite bigaherana ugapfuye bakaguhamba nikara nkobore aho uvuze ijambo none nkubigahuza abagenzi ntisomye ibibazo nibice bikubita swata ugabo ngo motive ngo kuyahora mundi uzoye kwimira kiya kibazo hajya abantu bose tugenda mu nzira bajya usubona ubwe n'hwana nabafise ibibazo ntuzi usubire mu buzima ahubwo soma usubire gahuza abagenzi kaje kaguhuza na musheri wawe ibibazo ihere ntuduzura gufata ingingo mu buzima yo kwiyahura imagine agahinda ajya rusigiye nyoko n'abagenzi nkanje wari unahendi ndenye n'imboga wowe ndandayirira ndi ndenye ni rwarutembera kimwe urangenda kubomye kabomo ku mutwe wambwa wo pima bomo kauza bagenzi Mama ni sawa? Ni sawa. Karibu sasa. Iva ni hari. Hoya, si hari. Ariko iyo yagiye ntaza guteba. Urashaka kumurindira? Nta kibazo. Okay. Karibu mu nzu rero. Oya mama, reka ncane ngaho kayaga nta nakimwe. Murakoze. Sawa. Mama. Oui. Ndagufasha gukubura. Oya hawe ntiwigore cyane. Nari ntegereje. Mama ndahamarire nta nakimwe. Sa? Ndahamarire nta nakimwe. Sawa. Ruhuka. Mwira w'abasizi bakomeye? Barakomeye mama. Namwe dumeze neza. Twe turashima. Mama. Ariko nagenda gusabe nk'umuvyeyi kubona ko Iva atari ngaha. Urabona Iva mino minsi menga rigunze nashaka kumvugisha ariko naragerageje kumubaza ingorane afise yarase kuyimbwira. Ko kuri mama urazi ko ndamukunda ariko yarase kumbwira ikibazo yaba afise.
Cynthia sindakubonye igihe kinini mugabo uwo mwanya mutoyi ndakumenye yenda gufata nk'umwana wanje nizere yuko ikibazo gifise Iva nawe aba ari ikibazo ciwawe kuko nkuko wambwiye uramukunda kandi nawe warabitweretse kumukunda burya rero Iva ari n'ingorane ingorane afise ingorane zimeze gutema Cynthia reka ndakwizere nizere ko utazohemukira Iva sivyo nizere ko umukunda Iva afise ikibazo ico kibazo kiratuma abagenzi bamuheba kiratuma ababanyi bamuvuga nabi ari nacyo catumye hanini agomba no kwiyahura nimba ujya munsi waramubonye agomba kwiyahura ikibazo cari ico nyene Cynthia Iva ari n'ingorane Iva kuri iyo ngorane Iva afise ntaho tutashitse turiko turamuvuza amaparisera yose twaradandaje kugira turabe ko Iva yokira mu ncamake ni ingwara yavukanye ni ikibazo yakuranye kugeza n'isaha aracagifise atari Imana yonyene yikoreye sindi suri ko bishika kazokira nubwo tuguma twiha umutima yuko azokira biragoye kubwira umuntu wo hanze gusa ndakwizeye kuri uwi wanje mama ndabizeye kandi Iva ndamukunda mbarira ingorane afise n'anakiwe nizere uko yoba ari kose uzoguma umukunda mama mbarira ko ngo ufise ubwoba ntunyizeye kweri ndakwizeye Cynthia ni nayo mpamvu nshaka kukubwiza ukuri kugira nimba umukunda koko uzobandanye umukunda Iva afise ingorane kuba ntibakimama mbarira Iva n'ikiremba